Muri mwake kasi nabanyitwa Nishimbire Dieudonné, karibu ku channel Dieudonné, ndi ntubagira kugira like, subscribe, kandi ndazi wewe urayiraba mugane ntugira subscribe, ndazi wewe urayiraba ntugira like, ndazi wewe urayiraba ntugira share. Ni kubera iki ino munsi ngomba nyage kwibi bintu ngira wamaze kubona muri thumbnail, ni wicare utuze hanyuma urabi video ntubagira kugira like, subscribe, tuzosubira kubona niyo twa ivyo ndabivuga mu nyuma. Okay, ingene iyi video yafashwe ndaza kubivuga ko ugumura ndaza gusigura ko n'ingene iyi video wawe ibintu muri ko murabona bimeze igituma biriko biraba. Mugano bwa mbere na mbere ngomba ndababwire aga story ingene byatanguye. Ndagiye kubirondera ahubwo ndariko ndatambuka hanyuma ndabisanga mu nzira. Rero ngene bimeze ino muri Amerika mu bihugu byo hanze cyane cyane hariho imisi mikuru bakora, abantu bameze nk'uku abagabo bigira abagore, abagore bigira abagabo, sinzi ngene babitwa mu Kirundi, mugana babizi barashobora kwandika ngaho muri comment. Rero ibi bintu bariyamamaza biba mu bice bitandukanye, mu bisagara bitandukanye byo muri Amerika. Uwo munsi cyane cyane biba mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu nihone bagira imisi mukuru yo kuza bariyerekana mu mabarabara aho ahantu hariho hose. Ngaha murabona ko hatari mu ibarabara, urumva n'ukwezi bihariye, n'ukwezi kwabo. Rero aba bantu bigira abagore, aho biyambarira nk'abagore, hari abambara nk'abagore, abigira nk'abagore, byose nico kimwe uko genda bibona. Rero uwo munsi turagenda, twagiye kwa turatambuka, hanyuma tubona ahantu hari abantu, tubonye hari abantu tugeze tugenda kuraba, tugiye kuraba dusanga ibi bintu biriko biraba. Iyi show ibirori bitandaba iyi show burya hari abantu benshi. Ndaragize live mugani ntivyakunze, ndaragize video yarasohoce mugani barayikuye ko kubera harimo imiziki. Urumva YouTube nishobora kwemera imiziki wowe udafitiye uburenganzira gushirako. Hanyuma turagenda turaraba umuntu burya n'umugabo, ntimwibaza ngo ati n'umugore, n'umugabo. Abo bose mubona ngaho benshi n'abahungu bigize abagabo, bamwe n'abahungu bigize abagore, n'abagore bigiza abagabo. Burya ndarabonye n'umugore yikuye agashati mugani baramuciye amabere, urumva kubera uba ari umugabo arashobora kugenda atagashati yambaye. Je ndarabibonye kweri. Burya hariho n'ibindi bintu byinshi umuntu ashobora kubona mugani bivanye naho uteye, aho bambe bivanye naho uba, naho uri, bivanye n'ingene nabonye bavyifata. Umuntu ashobora kubona byinshi mugani biteye ubwoba. Rero ngaha bariko bararirimba, ariko nyene aragira harabatambira bamuha amahera ngayo madolari ngaho. Ndibaza muri ko murabona n'abana ugwaruka, urumva abantu bari bose usanga bari ngaho. Rero banezerewe babishigikira nkuko iyi si y'ubu ishigikira ibintu byari byo byose. Gusa ingorane je mfise ni kubera usanga bagomba ko abantu bose bashigikira abo, ugasanga ibintu babitwaye mu mashure uko ariko aratamba ngaha mwaba bantu, ugasanga hariho n'igihe bagenda gutamba batambira ubwana buto mu mashure yo mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, uko nuko. Urumva bagomba kubikwiza ahantu hose, aho bagomba guhindura ivyumviro aho ubwenge bw'abantu bato bato. Rero ni hamwe umuntu aca yiyumvira ni kubera iki bo bigenza uko, kubera ibi bintu ntibikwiye kuja mu mashure y'abantu, na cane cane ugwaruka rutaragira development yo kumenya gutahura, ahubwo ruri mu gihe bwo kwakira, kumenya, kwiga. Ugasanga ibintu byose bariko baragira bira influencinze abo bana. Urumva ni ibintu biteye ubwoba umuntu adashobora guhagarika, adashobora guhagaritsa kubera bamaze kubishira mu mashure ngo mu mwana wawe azokwige. Rero urumva uburenganzira bw'abantu buba butanguye kuzabura gabanuka, buhagarara mu bice bimwe bimwe. Ego nta utamenya yuko ibihugu bimwe bimwe cyane cyane byo muri Afrika yuko bitemera bene ibi bintu. Mugano nabo bakibaza none ko ndavutse uku meze uku ndisanze uku
kandi nkaba mfise n'uburenganzira bwo kuba ndi umuntu, ubwigenge bwo kuba ndi umuntu, none bica bigenda gute? Rero urumva ni ikibazo n'ingorane y'isi yose nzima. Mugani hariho ibihugu bimwe bimwe cane cane vyo hanze abantu bafise uburenganzira bwigenge, mugani ingorane ziriho gusa ni kubera bagomba kubishira kugwaruka, ku bana, ku muntu uwo ari we wese, maze bakabishira kw'isi yose nzima. Burya naje ndagomba kubaza ikibazo, none niki kibitera ibi bintu bibaho, imvukire y'ibi bintu ingene vyakomotse, wovuga iki kw'ibi bintu? Ufise inyishu niwandike ngaho muri comment, aho ufise nawe ikibazo niwandike ngaho muri comment, hanyuma tubiyageko, kubera burya ukuri kuriho mugani kuragoye kuronka utakurondeye. Uwusenga yokubwira inyishu bitandukanye n'ubudasenga, uwufise ivyitekerezo bitandukanye n'umuntu uwo ari we wese yokubwira inyishu yiwe, mugani ukuri kwama kuriho, kandi ukuri n'ukuri ntikuvangwa n'ibinyoma. Burya hari uwuca yibaza none abantu baba mu mahanga ivyo bintu bavyifatamo gute, bavyakira gute? Nta kundi umuntu abibona uko nyene, wene agakurikira inzira yiwe. Ntawe ushobora kwinjirira mu buzima bw'uwundi muntu atabufitiye uburenganzira. Byose ubibona uko wewe ugasenga, aho ugakurikirana inzira yawe yariyo yose uba uriko urakurikirana mu buzima, kubera ibitakuraba uraba hirya, niko babivuga, ibikuraba navyo urumva murahangana. Mugani ntibibuza nk'abantu nkatwe content creator, abantu bafise ivyumviro, aho bagomba gushika ku kintu bashikiriza abantu, ntitubura kutabiyagako kugira dusohore ukuri aho kuri, kubera nta umuntu azogutanga atari wewe ugufise, aho ushobora kugushikiriza abandi ukuri nuko, mugani wenge n'ukwakira bivana nawe. Ego burya nawe uvyifatamwo gute? Tuzosubira kubona niyo twabonana.